Abe ndamahoro nagira ndakubwira ko ndagukeneye mu minota itarenze 5 uzo wanshikiriye unyaruke ko neza yawe okay sanga kuri kakabare duhurirako ego sawa ni karibu Sawa. Ko chataki biri kuranwa nibiki? Hamagara umusubiri. Ico kuno sishanzanye hano. Ngaho mbwira cyo mamagariye hama ivyo kunywa turanywa no mu nyuma ntaje. Wakoze cyane ko nyitaba. Ikintu rero naguhamagariye hano Abe twaragendanye cyane nawe twakoranye byinshi nawe ariko ivyo byose twakoranye maze kukurosa umwana wari ukeneye warampindutse umpindura ubusa ubona ko ndizera imbere yawe urafata uragenda no mu Rwanda utanansezeye ndanakubwira ngo imbere kushika mu rugo rwawe uzobanza uze kuza tuvugane byose nta nakimwe wakoze ubu rero namaze kumenya ibintu byawe byose n'ibyo wagira ukorera Linda byose nabimenye ubuzima bwawe uraha numura neza ushaka gukora iki urashaka kumenya icyo ngira nkore narakikubwira Abe waransuzuguye uranyereka umutima mubi ndigiki mbaye jewe nigikuru uri kurandaba guki nigiki mbaye cyo tuma unkorera bige byose wankoreye cyo tuma unyaka agaciro cyo tuma utankunda nikimbuze nikimbuze jewe tomora unyarutse menye ico mpamagariye ubidomeye ku byo byose ndabizi twaragendanye byarinda sinzi n'ingene byivanzemwo none ushaka bigende gute tomora akibazo byose namaze kubitorera umuti umuntu ahindurwa n'uyondi mimi waruzi ntabwo ariko ngiri narahindutse kandi nahinduwe nawe ubu nsigende umwana mubi cyane kubw'ibyo urahitamo ibintu bibiri kandi ugize ikosa rito ukora ubuzima bwawe muri gereza bwose kuko shize ubuzima bwose twabanyemo nawe nkabushira hanze amabanga yose nkashira hanze ubuzima bwawe bwose muri gereza kubw'ibyo urahitamo ibintu bibiri urahitamo kungarukira canke uhitemwo gukuramwo inda y'urya mugore wawe Jivye ntibinkanga ntushaka kunkanga gutyo urazi ikingu zikingi je ngurankanga gutyo nibare ntagukanga witegura kuja muri gereza ubuzima bwawe bwose nta mwana wanje yova mu nda ntaca yakoze uravyumva ntushaka kubinkanga ntabwo banaje kugutera urahitamwe ibintu bibiri ikikorohereza n'icyo ukora bonne chance nene uragiye turaheje Genda ubitekerezeho uzongera ntabwo bikenewe urumva mugabo birase ko noguma ngenda tutabanje kuvugana ico gituma mpagaze ku ruhande tubora uvuge rero nombe urazi ko ibibazo je guma biza ari byinshi byananiye no kujira Junior urazi we kuri inshuti yanje
Ibyo ndabizi. urazi wa mukobwa Mimi Mimi uramubona uzi ko yampamagaye mu kabare Mimi uhe sindi kumubona wa muganga Voilà Mimi w'umuganga voilà waramumbari ya mukobwa mbone ryarara telefonye unyaruka nsange ku kabare iwawe ndacomoka ngeze nsanga yicaye ahantu yarakayashishwe urumva hafi yo kumira arambwiza ukuri ati wewe urabizi amabanga yawe yose ndayazi rero ikintu ndakubwiye kimwe ko karayazi yose arayazi yasavye ati rero ikintu cyane cyo gukora ijya ndivemwo itavuyemwo byose ndabishira hanze yakubwiye ko igomba kuvamo nta nibindi yansavye yambwiye ati nta nibindi tuvugana inditeza kuvamwo yaciye nigendera ndabigenze gute habeke imikosho umenga muragendana ibintu biva kuki umenga sinzi nimbara karogi sinzi wandoze abiba abana abiba abadamu ngaho ku kabari wahombye ibibazo abe maze kukugira inama nyinshi ariko nje ndabona wowe kabisa uri nyene imyako ibibazo bya mabisurirana inda ndemera ndayikuremwo birabizi ko urya Mimi ibanga mufitanye riraremereye cyane mufitanye ibanga riremereye rya gucisha n'umutwe no gupfugapfa kwa hiyo rero abe urabizi ko ndakubaha nk'umwana twakuranye ariko amahitamo ari wawe aha nta nama no kugira kumbata nk'umuntu w'umugabo guhitamo no kwawe nimba ugenda ukabwira madama akayikuramo uribuka ko mwari murose umwana mumukeneye nimba uyigumizamo ukemera ugahangana irya ndaya guhitamo kuri wawe ntacyo ukora kindi mfise gusa nta wundi muti ndakora uburyo bwose ndiveyo kuko n'undi twari tubayeho nyakunani yarihiza ata mwana rero numva atari ibintu byatara nakubariye nyumviriza nakubweje nta kajambo nyumva ko amahitamo ari wawe yico gukora sawa katwandanye musi bazi bitugani wewe ni atari man Sheri, inkuru nziza raba arayisomye. Raba yayisomye ya video. Wow, Babiri. Okay. Iramushikiri? Yego, raba yayisomye maze kuyugurura. Okay, wabonye rero. Gisigaye rero. Wow. Ibyishimo byacu. Koresha umwanya rero. Sawa? Waranyandike message kanda. Message? Ambwiye ngo ningende hano. Wangenda twicara ngaha. N'umwanya tuwose. Kwanya. Utanguriye akantu warahi ndakuremeye. Asha nkena yimuduga vrema. Basi ndaza kugura agaka.
agakawe kana agakanga utanguriye nk'akantu nyene n'abantu bazovuga ati wa mwana urarenze. Koresha umwanya rero basi genda sibyo. Umviriza rero. Ibyo nakubwira byibuka byose. Ndakwinginze ntibagire mu nakimwe. Sibyo. Kandi mbizambwire. Ntihagire ikintu na kimwe uvuga kirenze kubyo nakubwiye. Gusa sheri mfo kundemera akantu nabona ko ndiko ndakora. Icyo ushaka wifuza ikibasi nta kintu kimwe ni muduga. Umuduga? Tucagura umuduga tugeze Amerika. Sije none. Ntabyo kugira n'amaguru kandi uri umukobwa mwiza. Reka nyaruke ngenda ahubwo sinamva isanga agiye. Ndagukunda nanjye. Akundusha. Usigare rero neza. Koresha umwanya. None ni ibiki bituma utabasha gufungura n'agacayi bazi. Ibyo bintu bije bigutesheje umutwe w'aya masahani bibi. Muri iki gitondo koko numva ari ibintu bikomeye cyane. Mu gatondo umuntu akibyuka. Eka niwe ubwo nibaza ko gihaze wowe sha. Amakuru rero warumeze neza. Oya nukuri sinokubesha nta kumera neza. Kubera je ko umuntu utagase. Nyene bisuko sinokubesha. Freshere zirakumaza. Oya bra. Ndafise ikibazo kuburyo musi tuvanye. Habaye iki? Waciye ugumundondera ugumushaka. Ivyo ushaka kuvuga gutambariye ngonzi. Reka shari. Gaje nari kuza. Wewe ivyo nivyo babaye. Ushobora kubona yuko ibisuko ari byo munezero wanje gushika umwanya ariko wumve ko nikoreye amagogwa menshi. Umukobwa mwiza nkawe yagira amaganya bigenze gute? Hago shawe we uje kumfata neza nyene ko ndabona uguwe neza bro. Mviriza ndakubwira. Urazi ubushize yuko twari kumwe je nawe twaryohewe twasangiye birangira turyamanye. Kuryama je ko mwampaye inzoga mukamboreza bwaca mu gitoro nkabona turaryamanye. Ivyo ntarakimwe n'imbere cyane abantu. Ushatse kuvuga rero yuko ari je nakuboreje nije nakungosheje inzoga ku nguvu jewe. Nese nari mu kabari kanye. Sha. Ubwo ari mu kabari kaje. Ahubwo vuga neza nimba ushaka bye byabaye mu ijoro tubisubiremwo nkomeye ntaborewe. Nyumviriza n'ukuri ndagusabye ntaho uri burya je mfite ikibazo gikomeye. Domako. Twararyamanye ariko nta muntu numwe yigeze aguha inzoga muri twebwe. Je gusumenye warambwiye ko wankunze turagenda turaryamana kandi naranakubwiye ati wikingire uranga. Gushika umwanya n'isaha rero nabikoze ndakubahiriza ntagenda kubwire yuko sinda yawe takwiririsha ngaho ntanda yanje ufise ibi nibyo nankira udukobwa tw'utwana duto duto wowe none ugiye gukora n'umugabo ucuja gusama mada we ntushaka kumenya ingene udashobora gusama ushaka kwerekana kuri umuntu wa mbere uzi gusama vya hatari tubonana umunsi umwe nta n'urukundo ruhari naje narakundana kubyo ucuja gutwara inda yiwanje je twarakundana ariko bimenye ko twaryamanye bimenye ko twaryamanye kandi twaryamanye abantu bose tumaze kuryamana mu gitanda none narabateye tubonane rimwe ngo ufise inda ndamunagana vani yo mitwe ngaho nta nda yiwanje ufise iyo mitwe yimvaneko uranyu nimba ari nivyo wamamagaye kumbwira je none nagutano ngaho abe nuri kurangira ibintu nk'ibi iririshe cyane ewe je nta bucuti nigize ngirana nawe ujya munsi ne naburewe turatahana nakiya kigabo nico cyatumye tunatahana nico cyakumamagariye je nta programme yawe nari mfise ko je naho dukundana nawe kandi abantu b'abana bakobwa kiri bato murafise ibintu by'ubesi aho usanga nk'umwajyamanye kari gutera wowe rero waravye ko je ndi umugabo nubatse mfise urugo rumeze neza kugiruze kuntesha umutwe unzane mu bintu vy'amada mbuza amahoro barakubishije uko bigenda nawe escro no kukirako isa n'umwanya kushure baranyirukanye muhira naho batanguye kubimenya bose
mu kibano hose bampanze amaso nta namwica sinda yawe kandi uvyumva nje kubikubwira ndakwibutsa ibyabaye jere nico nkakubwira n'utuntu tudukobwa tutwana barababesha suko batugiye amana igihe twari ko turabikora ko tavuze ko atari uko tukurya niwumbwiye iryo jambo wabi isa n'umwanya urumva yuko ndabwira rego umunesha umutwe uragira ibyo ushaka je ntanda nagutera menye wijana iyo niyo membo mpaye aberi kubera kumeze uko aje vyukurira Mariya ntankanga twe twarashishwe mu ngeze isa n'umwanya umbwiye ko ndi umwana wabikoze uzi ko ndi umwana nanje ngenda kwereke ko ndi umwana vy'ukuri ishure nahevye umuhira bagire banyirukane singire yonja niyomba ngira ndagushire mu butungane ndagushengeze abantu bose babimenye bamenye ko uri umugabo w'indyarya kandi uri umugabo w'umuhemu nta kuntu na kumwe wonega imitego ukavuga ngo je ndi umwana ivyo bireke ivyo kunyitwara usize abantu benshi bakuze bireke basi je basi ndavyemeye reka kugira gushavura cyane tuzobivugana ko turabe ico twokorera umwana nta kundi mugo ntubicire hejuru uje mu butungane urumva bumvise ko nateye inda umwana kiri mu ishuri urumva ko nogira ibibazo ndavyemeye basi tuzora ico gukora sivyo biraryohewe chese nezerwa nemeye umwana nemeye uri mugabo nakuzanye ngaha ndafise ibibazo vyinshi byahatari we kila siku ni ibibazo we umva mugabo kandi niwe wabinteje je junior wewe urabona kakana wa mpamukabare kabari ngo turarane urazi bazo ko karanteza umwe gutana waborewe twarashize turaryoherwa ariko rihaje nk'ibibazo yambwiye ko namuteye inda yuhaba bamwirukanye base kumwakira ahakansariye ko ngo ndaza ngo iwawe ngo niwe wayinteye ngo nta bindi umbwira akwa mugabo we misi yose kuri nyene ibibazo biva kuki none bijya se wabinteye se wamumpaye none oya ahubwo we mbwira ndamuzane ngaha tubane ubona biragenda gute ko je nakuri ndabigenza kuko sindamwihakana ndabizi ko twararanye nimba abandi bayimuteye ntavyonzi gusa nzi ko twararanye iyo munsi umviriza bwo wakabaye ngombwa kuvuga bukeye kuko iki ni kibazo kiri seriye ico no kubwira ikintu cyo kumuzana ngaha mu rugo ukure mu mutwe nenda bigenza gute kuko urabye madamu wawe no kunakara waba wikwegeye ahubwo de kintu ngiye kubona wewe ufise akabari je mbona umukobwa uraza abakobwa bakunda utuntu dusosa bakunda ubuzima bwiza we mutora umutware ku kabari wawe ufuma umugira secrétaire umupfuke mu umuhume mu maso kandi umube hafi ebana mambo kwisha ikibazo kiraba gitoye umurongo ha mukobo uzoca bukira uziyumvira no kuntu yonda iri mu nda wumve ko yonda ni ikibazo mu muryango umugore menye wenyine ubugenza gute uzomugenza bukebuke mwikuremo urangiye inama nzima ico ndakwemerera rega ukurushaho kumuha agafaranga ukurushaho kumwegera umusatira indi zovamo kandi mu bwenge iki kintu gikora n'ubwenge Abel Joni ubundi wabikorera kubera kutashatse Pridas ujya mwanya naborewe ko mwafatiranye naborewe nivyo kuri bandi bagufatiranye wiwa mumpaye jewe mugo habwo nizoga zagukoresheje umviriza no nkubwire uratangure kunyihinduka ko atari wa mumpaye reka ndakwereka jewe mu buzima bwanje naho buri mwikosa je no gufasha urabizi ukugira umwite wo mube hafi ari nako karyo wamubwira ati iyo ndareka tuyikuremo kandi izovamo wose umuti iyo ni inama nziza Joni iyo ni inama nziza ariko nundi munsi nuzongera gushaka ndavyige ko ningoga ndavyige ko ndamuzane ndamuhakaze kandi ndazi ntavyara wowe gikorere ko kandi yo reka ncumuke umviriza ibintu nkubwikoresha ubwenge unge kuko umugora bimenye ahubwo reka kasubira indani ntabe yambuye uhura n'ingorane habe yanyumvise
yego icyo ndabazana ngaha hari ibintu ushaka tuyage kandi umwanya umwe novugana ibisanzwe ubundi mwanya nkavuga ko bidasanzwe mbere n'umuseriveri ntakenewe turaba turanywa no hanyuma tubanze tuganire banze ureke inyota ntangorane Junior urazi kuri inshuti yanje kandi cyane ndabizi uyu mwana w'umukobwa ngira urabizi yuko byashitse cage ari mwijoro uramushimira avuga ngo ndamutane turarane je naramutahanye kabisa aramfata neza jewe ngushimira uyu nguyu nabyo wibuka je nubwo nari nabore ariko ndazi ko ari biba mumpana kandi urazi ko yego wabigizemo uruhare kugira ndamuronka rero nta ruhana agizemo gusa ndamwibuka yego kumfata neza nafashe neza mugiye ikibazo cadutse hadaheze iminsi yambwiye ko yibungenze kandi aho bigeze yambwiye ati urantahana muhira nta bundi buhinga umugore arakwica nawe urazi ko bitokunda mfise umugore n'abana mugo naciye niyumvira ikintu kizima cyo kumufasha rero jewe icyacu ndakuzana bene nahisemo kuguha akazi kandi abegerante w'aha hantu sivyo abakozi bose bari babajijwe ahamara nk'ubuzima abeho neza uzogire kuvyara ufise ubuzima bwo gutunga umwana neza hewe jebye nivyo twavuganye twarabivuganye j'ibintu byo kuza ngango mu kabari hewe ndaba neza ndakubwira twarigeze tuvugana je kunduza aha niho nje kuba jewe nje kuvyarira inonda yawe nyumva neza nkubwira ikintu kimwe nakubwiye yuko ntegerezwa kuza muri rujya rugo nkahabyarira umwana wanje nkamurera akavuga neza mvuga iki ariko mwibuke ko turi mu kabari umva wa mugabo we twubahane kandi abantu banzi nk'umubosi nyina kakabari nabo by'urwo waba umubosi waba ministre waba umushikiranganje ivyo je ntibindaba muri kano kanya ndabigenza gute ariko umukobwa we jewe nihweje vraiment mu cyago mwagiranye uyu mugabo avuga umwanya umwe arafise ijambo cyenda numenga wocisha make basuka akugize na secrétaire n'ubisa ahubwo we cisha make igihe twaje kuryamana wowe warumpagarariye hejuru wewe banyumve neza vraiment sorry uvuga ivyuzi ariko muri turi mu kabari iyo nshaka bigende gute none ntuzi ko ufise umugore umugore wa kabi hewe umviriza ndabizi ko ufise umugore kandi mwanditswe n'amategeko uri kuntaga imitego jewe ngaho ntega imitego ngo yibubare jewe urazi ko mwanditswe mbe wunzanaga hewe umviriza nakubwira ikintu kimwe wemera kabare turumvikana ibintu bibiri